nanyegeje imiryango y'abahutu 72 barimo nk'abantu bashikijana bakiriho, atani gitungwa cyabo, atani impera, atani mususu, atani kivi cyabo natwaye, tubana neza mu mahoro. None bose bokora uko tivyo bavyiza. Bidong Michel naputse mu 1942 nkuri imyaka 84. Iyo myaka 84 maze no kwikenguruka. Nkenguruka Imana iki ni kuko yandindirije kumviriza ibi biganiro. Haje Imana ntagikorera ubusa. Kina basi parokiro tupfuye nguri hahandi ngo mbona ntarimu kaje uri kusubira inyuma utabizi. Ubu rero ko tugeze ngaha mu byabaye twabonye twese twoterera iki? Abantu bafise ivy'abarundi banyaze bogenda bakabegera, nimba bishoboka bakumvikana, bitashobotse naho bazonyagwa. Ababo bakomoka ko babarire nabi. Kubona umwana akubwira ngo ntacyo ababyeyi bamariye ni gituzi ku muryango. Abo bantu banyaze basubije batoshabukana neza n'abana babo, kandi nabo babanye n'abantu nimba hari byo bahakoreye bumvikana bakamanyurirako bakabana mu mahoro. Hari akantu batakunda kuvuga cyane, abahutu barapfuye, abatutsi barapfuye. Mbega nta bahutu banyegeje abatutsi, nta batutsi banyegeje abahutu. Nkajewe nitaye kwa karorero, nanyegeje imiryango y'abahutu 72 barimo nk'abantu bashikijana bakiriho, atani gitungwa cyabo, atani impera, atani mususu, atani kivi cyabo natwaye, tubana neza mu mahoro. None bose bokora uko tivyo bavyiza. Mbega mweho nyene mujejwe iyi severe, abo oye basubije ibyabo, abo banyegeje abantu bakabahana ibyabo, ntagashimwe mu bandi ko tuma abandi bose badasubira kugira nabi. Bati twabonaga ukoze neza yisanga imbere, uw'inabi nawe biramuherekeza. None ikindi cya kabiri novuga ko mwatumye ko abakukuruki bari muhira, bari kumwe n'abuzukuru, bari kumwe n'abandi bakiri bato. Mbega wa mugani wa kera wabwira abana, mwana ntiwice igikere ngo nyoko yohava biki ngo yocika ibere, ntuwice umuserebanyi. Burya rero bijya byatuma abantu batica. Ubu rero aho tugeze habi tutahanyarukije gose ngo atsindagire. Kera nta n'uwica inkoko, hari n'abatashobora bayikeneye kwirya binginga batashobora kuyica. Ariko ubu kwica umuntu no kwica umuserebanyi umenga birasa, nta kinya kikiriho. Icyo kinya rero tugisubize ku ziko. Hanyuma aba bantu mwatumiye bava mu makomine, bava ku mitumba, mubatume gose bagume bashimikira ko mugerageze muhondere n'udutabo tw'inyigisho nziza bajya basomera bo bibana, tubanyurishe bagume bahozako. Erega kuvura no kwamiza ko gushika ukijije muri nayo gwari mwaka nk'umuto ataracikana, namwe tubandanye gushika aho tuzokirira ayo macakubiri yo mu nzu, niho hari indero nziza y'ukuri. Tugira amahoro na Kristo.